Abariko baradukurikirana ndabaramukije, nitwa Pasteur Karibanga Nadine, ndongoye igikorwa citwa Light of Nations Ministries. Akaba arico gikorwa turiko turitegurira muri iyi minsi. Ico gikorwa ca Light of Nations ni ministeri ikorera Nyabiharage, dusanzwe ari ministeri y'ivugabutumwa, tukavuga ivya Yesu, tugahamagarira abantu gukurikira Kristo. Ico nico gikorwa cacu. Ariko kandi tukaba turiko turitegura igikorane c'imisine mu ntumbero y'isabukuru y'imyaka 5 twimirije itariki 19 z'ukwicenda 2025. Rero turiko turitegura ico gikorane, turashaka kuzoshimira Imana ivyo yadukoreye imyaka yose, kandi twongera duhamagarira abantu ngo baze ku mwami wacu Yesu. Nico Imana yaduhamagariye. Rero ico gikorane kizotangura itariki 18, 19, 20, 21 z'ukwicenda 2025. Ico nico gikorane turiko turategura. Ivyo dukora vyose tubikora turongowe na Mpwemu Yera. Niwe mukunzi wacu, niwe mwiza, niwe mugide mwiza. Rero niwe aturongora, kandi irya teme twatoye ni teme ivuga vision y'iyo ministère. Rero ministère yacu ivuga ngo twahamagariwe kuba umuco wa kiramahanga. Rero twaciye dutora iyo teme kuko tumaze imyaka 5 turiko turagwana no kuba umuco wa kiramahanga. Niyo mpamvu rero twaciye dutumira abantu kugira ngo tubandanye iyo teme, tubabwire ico gikorwa carico. Itegira gendewe cyane. Niyo mpamvu mbwira umuntu wese ntazasibe kuri iki gikorwa, ntazasibe muri iki gikorane. Turafise umutumire wa mbere ariwe Bishop Denise Nkurunziza, tukaca tugira na Apotre Kevin Sibomana na Reverend Pasteur Olivier Irakoze. Aba n'abakozi b'Imana bazoza kudushigikira, kudufasha, kudutera intege muri iyo sabukuru. Mu murimo w'Imana ntitwa dukeneye ibya show, ariko dukeneye kuvuga ukuri. Rero umukozi w'Imana mama buntu azoba hari, Reverend Pasteur Olivier azoba hari, na Apotre Kevin Sibomana azoba hari. Ndetse mama buntu niwe azokugurira igikorane ku munsi wa 4. Nkabanda batumiriye kuza kumviriza abakozi b'Imana bakomeye, buzuye Imana, buzuye ubushobozi bw'Imana. Muze mubirabire, mubice uhoraho azotuganiriza. Ariko turabitegura, tumaze igihe tubitegura, tumaze imyaka 5 tuhasengera, tubikora, ariko turashaka intango shasha. Niyo mpamvu turiko turategura ibikorwa vyiza, turashaka kuzokora ahantu heza, intango shasha yamara shasha nyene. Niyo mpamvu tumaze igihe kinini turiko turitegura, turizera udakekeranya ko ku munsi wa 4 ibintu bizoba bimeze neza. Igikorane kizotangura ku munsi wa 4 itariki 10 isaha 11 z'umugoroba. Ku munsi wa 5 kizotangura amasaha nyene 11 z'umugoroba. Ku munsi wa 6 kizotangura isaha 3 z'igitondo. Ku munsi wa Mungu hazoba ikoraniro ryo mw'ishengero ritangura saa 3, hanyuma tukabandanya ku munsi wa celebration, ico bita umunsi mukuru w'isabukuru, uzoba dimanche après-midi. Tubipfuriza gutumira abantu bose ngo bazoze twifatanye natwe dukate gato y'imyaka 5 turi ku birenge vy'umwami uhoraho ariko arabana natwe. Turatumira abantu bose. Ico gikorwa ca Ministère Light of Nations gihamagarira abantu bose. Nukuvuga ngo jambo ry'Imana ritubwira ngo tu umuco wa kiramahanga. Umumama akeneye ko umuco wa kiramahanga, umupapa akeneye ko umuco wa kiramahanga, ugwaruka gutyo nyene. Bihamagarirwa abantu bose, abakuze, abatoya, abantu twese duhamagarirwa kuza muri ico gikorane. Niyo mpamvu tubatumira mwese, ata muntu no mwavuyemo mu makategori yose, twese tugire gute tuzohabe. Muzoze mwiteze kwakira ico uhora hari buvuge. Vyukuri iyo dukoranye nk'abana b'Imana, Imana ifise message. Kenshi barakunda kwishimata ko ari kigihe cyose uje mu gikorane no kwiyoga no kwambara, kandi tugategura cyane imitima, kuko ari vyukuri ikeneye kwakira. Rero twitege kugirirwa neza n'uhoraho. Hazoba hari intahe, hazoba hari gusenga, hazoba hari guhimbaza Imana, hazoba hari amashimwe. Rero tuze tuzanye umutima witega kumva Imana iri bikore. Kwani kizobera muri Kirimiro Hill Lodge ni Nyabiharage, hepfo ya Radio Maria. Kizotangura ku munsi wa 4, kihere ku munsi wa Mungu après-midi.